Umugoroba mwiza kuri mwese inshuti banywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri no munesha kuri ya Burundi News TV ikaze kuri wana natwe umunsi ku munsi canke gatanu kuri gatanu amasaha 28 ku yandi uko tugenda tubandanya kubagezaho amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Turi ku mugoroba wo kuri wa gatatu turi ku itariki 14 z'ukwezi kwa Myandagaro mu mwaka wa 2024. Nyine reka turebere hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa cyane turaza kwibanda ku ngingo nkuru turaza guhera ku makuru ariko aravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi aho hakomeje kugenda hagaragara ibintu bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bituma benshi bongera kugira ubwoba acange. Nyuma y'uko rero ibiturika bizongeye kugenda byumvikana mu bice bigiye bitandukanye ndetse aya matora agira ari kwitegura nga mu gihugu cy'u Burundi akaba akomeje kugenda aca ibintu akaba ari amatora azo mu mwaka wa 2025. Cibitoke abantu batatu batowe ibiziga mu misi ishika kuri 3 i Buganda akaba ariko amakuru akomeza kugenda tugeraho mu misi ishika kuri 3 gusa hatowe ibiziga bishika kuri 3 muri Nyamitanga ndetse na Ndava muri komine ya Buganda ni mu ntara ya Cibitoke nkuko bikomeje kugenda bigaragara uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Turabirebera hamwe ibikomeje kugenda abigaragara ubwicanyi bwo mu Gatumba bwabaye mu gihugu cy'u Burundi nyine bukozwe na bamwe mu mitwe igitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Kongo. Hatanzwe ibirego byinshi ku bwicanyi bw'agahomera munwa niho nyabwoko bwakorewe abanyamurenge nyine babaga muri ibyo bice mu nkambi nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga. Gitega umugwa mukuru w'ubutegetsi bw'ici gihugu cacu cy'u Burundi hakomeje kugenda humvikana inkuru zitari nziza zigendanye no kuba gushika none hariho harakogwa ubusuma mu bigendanye no gutanga ibyangombwa cyane ku maranga muntu nyuma y'uko nyine hateganyijwe ayo matora azaba mu mwaka wa 2025 akaba ari amatora gushika none rero akomeje kugenda avugisha batari bakeya ndetse akaba akomeje kugenda atuma gushika none ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi abanyagihugu bamwe bakomeza kugenda binubira imiyoborere ya Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse gushika none amakuru dufise nyine amakuru akomeza kugenda atugeraho none nuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ndetse ibintu bikaba bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Turaza kugaruka kandi ku makuru akomeye cyane hariho haravugwa nga mu gihugu ca Kongo ni muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo aho hakomeje kugenda humvikana amakuru agiye atandukanye amakuru ateye ubwoba. Itsinda ry'abakongomani bitwaje ibigwanisho cyange intwaro gakondo ryateye abanyarwanda ribacuza utwabo nkuko bikomeje kugenda bigaragara naho abazarendo bakomeje kwisuganya bakaba biteguye kwambura umware M23 ibice byose bamaze kugenda wigarurira. Ibi kandi biriko biraba cyange bari gutegura ibi bitero bishasha mu gihe nubundi ingabo za Kongo ndetse na President Tshisekedi bamaze kugenda biyemeza ndetse banashimangira yuko nyine badateze ndetse batashobora guhungabanya gahenge mu gihe impande zombi zihanganye nyine zasabwe gukomeza kubahiriza ibigendanye n'agahenge nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Icyakora imihari igitandukanye nga muri Kongo ivuga yuko yidakomeza kugenda ibyubahiriza ni nako kandi ku ruhande rw'umuhari M23 bavuze yuko nyine badashobora gukomeza kwihanganira ku gahenge cyangwa ngo bubahirize imyanzuro yafatiwe mu nama yahuje intumwa za Kongo n'iz'u Rwanda i Rwanda mu gihugu cangora cyane yuko bavuga yuko iyo nama niyo myanzuro bafashe batari bayirimo nyine. Muri Kenya barenga ibihumbi 3 bo muri kaminuza bigaragambije ku buryo bukomeye cyane maze polisi y'ico gihugu yongera guhura n'akazi gakomeye cyane nyuma y'igihe nyine imyigaragambyo isa naho yari imaze kuba yohoshwa cyangwa isa naho yari imaze kugenda igabanuka ngaho nyine muri ico gihugu ca Kenya kwa President William Dr. Ruto Samuel. Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu herereye hose hirya no hino ku isi ndabahaye ikaze nanabipfuriza umugoroba mwiza nshuti banywanyi bacu muherereye mwaba mudukurikira muri nga mu gihugu cacu cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye ndabipfuriza kumererwa neza. Abadukurikira muri komine zigiye zitandukanye mwese turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Abadukurikira kandi bari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika ku
ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese mbifurije kumererwa neza kandi mbifurije amahoro y'Imana cane, babwira ngo niba utarakora sabone kuri YouTube channel yacu hano kuri Burundi News TV, akaba ari imbonesha kure imwe rugendo ucuronka amakuru agiye atandukanye abagaruka ku biriko biravugwa hirya no hino ku isi, cyane mu bijejwe n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bisonda handitse sabone mu rurimi rw'igifaransa cyangwa ahanditse subscribe mu rurimi rw'icongereza, kugira ngo ujye ubasha kubana natwe gatanu kuri gatanu nyene. Hanyuma upyonde ahari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification nyene, kugira ngo nidushira ikiganiro gishasha bagiye baco barakumenyesha. Ikaze turi ku mugoroba nyine wo kuri wa kane nk'uko natanguye mbivuga, turi ku mugoroba kuri wa gatatu itariki 14 Myandagaro umwaka wa 2024. Amakuru yacu reka tuyatangurire nga muri kino gihugu c'u Burundi. Mu gihe hari gutegurwa ibikorwa bigiye bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi, nyine ibikorwa bijyanye n'amatora, iki gihugu gikomeje kugenda kigaragaramo ubwicanyi bugiye butandukanye, aho gushika none nyine amakuru dufise akomeza kugenda agaragaza neza yuko bimwe mu bintu biriko biraba ndetse na bimwe mu bintu biriko biragaragara nga muri kino gihugu bigaragaza uburyo nyine umugwi uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD ukomeje kugenda ukora nabi cyane. Abanyepolitike bagiye batandukanye nga muri kino gihugu bakomeje kuvuga yuko bakomeje kugenda bakorerwa ihohoterwa ndetse n'iyicarubozo mu gihe bari babandanyije ibikorwa byo kwitegura ayo matora. Ubu tuvugana abantu bariko barapfa umunsi ku munsi, umuco umusubirizo, mbese i Burundi arata naho hasimbuye muri Kongo, niko bamwe mu baturage bariko baravuga. Ni mu gihe umunota ku munota, umwanya ku mwanya ariko haragaragara ibiziga by'abantu mu bice bigiye bitandukanye, haba mu gisagara ca Bujumbura, muri Cibitoke, Kayanza n'ahandi henshi cyane hatandukanye. Ubu tuvugana Cibitoke abantu bashika kuri 3 baratoye ibiziga byabo mu misi ishika kuri 3 ahitwa i Buganda. Mu misi ishika kuri 3 gusa rero hatowe ibiziga bishika kuri 3 muri Nyamitanga ndetse na Ndava, ni muri komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Amakuru dukurayo atangwa n'abajejwe umutekano avuga yuko ubwicanyi bwagwiriye ndetse bukomeje kugenda buranafata indi ntera. Icakora batavuga rumwe na leta ya nyiricubahiro. Amakuru dufise rero atari ivumbi nyine nuko hari intumwa mbere yuko Perezida Samia Suluhu amakuru dufise nuko gushika none amakuru dufise atari ivumbi nyine nuko mbere yuko Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan yerekeza hano i Kigali mu Rwanda mu kwitabira nyine umuhango w'irahira rya Perezida w'ico gihugu, hari intumwa zaturutse nga mu gihugu cacu cy'u Burundi zigiye kuganiriza Madamu Samia Suluhu Hassan kugira ngo azivuganire kuri Perezida Paul Kagame, hanyuma azabashe kuba yoganira n'igihugu cy'u Burundi kubigendanye n'uburyo bokongera kugurura imigenderanire hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwo kugira ngo abanyagihugu nga mu gihugu cy'u Burundi babashe kubona bimwe mu bicuruzwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibyo babuze bakomeje kugenda bataka. Ibi rero bivuze yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba amaze kugenda abona yuko ibyo yarakoze n'ubundi yaba yarabikoze atabitekerejeho, cyane yuko nyine bamwe bakomeje kugenda bamugaya ndetse banavuga yuko uko byogenda kose iyi mipaka igomba kuzugururwa. Bivugwa yuko rero Madame Samia Suluhu Hassan yaje guhura na Perezida Paul Kagame bakaza kubiganira, ariko nta makuru ahagije nyine yigeze amenyekana y'ibyo Perezida Kagame yoba yaramubwiye. Icakora uyu munsi ku bantu babashije kugenda bakurikirana ibyabirenga mu gihugu cy'u Burundi, babonye yuko hari umwe mu banyarwanda waje kugenda agira ibyo abaza nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, maze nyiricubahiro avuga yuko nyine igihari ariko ata munyarwanda n'umwe uhejwe kuza nga muri kino gihugu cy'u Burundi nk'uko yakomeje kugenda abigaragaza. Ibi ngibi bigaragaza uburyo rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye atakirakariye cyane igihugu cy'u Rwanda, yakomeje kugenda ashinza kuba ari igihugu ngo cyoba gitera inkunga umuhari uzwi nka Red Tabara. Perezida w'u Burundi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yavuze yuko kuba imipaka ngo yo ku butaka ihuza u Rwanda n'igihugu cyabo yarafunzwe bitavuze yuko abanyarwanda batemerewe kujya mu Burundi.
umukuru w'igihugu yabivuze rero kuri wa 12 kana mu mwaka 2024 ubwo umunyarwandakazi Binama Jessica Nyakesa yamubazaga ingamba zafasha abanyempano b'abarundi gutera imbere kugera mu rwego mpuzamahanga. Uburundi bwafunze imipaka rero yabwo n'u Rwanda muri Mutarama mu mwaka 2024 bavuga yuko rufasha abashaka guhungabanya umutekano ngaho mu gihugu cy'u Burundi, ibintu u Rwanda rwo rwamaganiye kure. Muri iki kiganiro cibandaga ku rugendo Perezida Ndayishimiye amaze iminsi agirira mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, yavuze yuko imipaka yo ku butaka yafunzwe kubera ibibazo by'umutekano muke waho utizewe. Yasobanura yuko indege za Rwandair zo zikomeje gutwara abagenzi bajya n'abava ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Yagize ati urubyiruko rwo mu Rwanda rumaze iminsi runyakura rumbaza ibibazo, benshi banavuze ngo dufungure imipaka, babwira yuko nta munyarwanda n'umwe ubujijwe kuza mu gihugu cy'u Burundi, ndetse Rwandair iriko irakora ku mupaka w'u Rwanda ni ikibazo cy'umutekano gusa. Ico nacyo kandi nacyo kirazwi, tuzi ko tugifise kandi tugomba kuzakiganiraho. Abantu bakurikiye iki kiganiro ni uburyo nyine uyu muperezida yabivuze ariko araseka, ubona nyine bitandukanye n'uburyo yavugaga mbere yuko ajya kugara iyi mipaka nyine ibahuza n'igihugu c'ababanyi cy'u Rwanda. Wabonaga yuko abivuga asa n'ufise icyo yizeye, nyuma yuko nyine amakuru dufise yamaze kugenda ashwa ahagaragara agendanye n'uburyo nyine umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba ari mu rugamba rugiye rutandukanye rwo kuganira na leta y'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bongere bafungure imigenderanire. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje yuko kandi yishimiye kuba umunyarwandakazi yageze muri iki gihugu. Ati nishimiye kubona ko igisubizo nari natanze aricyo umunyarwanda akaba yageze ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yanagaragaje yuko ashyigikiye kuba abahanzi n'abanyagwenya b'abanyarwanda n'abarundi bajya gutaramira mu Burundi ndetse ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Asobanura ko uretse gususurutsa abaturage baninjiza aba banyempano nyine bakinjizamo amahera. Ati mbona nyine abarundi bajya mu Rwanda kuririmba cange gutera ugwenya, nkabona abanyarwanda baje ino gutera ugwenya, yewe amafaranga baranayinjiza. Biriya nibyo gushigikira, biranashimishije kuko bibaruhura mu mutwe. Muri Nyakanga umwaka wa 2024 abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi ubwo bahuriraga mu mwihorero wateguwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri Zanzibar mu bigo bya Tanzania bizwi nka Zanzibar, banzuye ko bazongera guhura bagashaka uko bococa amakimbirane akomeje kugenda agaragara hagati y'ibihugu byombi muri rusange. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero kandi yavuze yuko uko byogenda kose yiteguye yuko gahunda zose zizagenda neza, ndetse uko byogenda kose intumwa zizabahuza uko byagenda kose zikaba zishobora kuzakora ibintu byiza. Ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya ndetse no gukumira indwara z'ibyorezo Africa CDC cyatangaje yuko icyorezo cy'ubushita bw'inkende kizwi nka monkeypox kibangamiye ubuzima bw'abanyafurika. Gisaba ko nyine hafatwa ingamba zikomeye cyane mu gukumira ikwirakwiza ryacyo. Ubushita bw'inkende bwagaragaye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse iyi ndwara ikomeza gukwirakwira hirya no hino mu bihugu cyane ngaha ku mugabane wa Afurika. Imibare ya Africa CDC yo kugeza kwa kane ku itariki 4 Nyakanga mu mwaka wa 2024 igaragaza neza yuko abantu bashika kuri 38 abantu ishika ko abantu bagera ku bihumbi 38 amajana 464 bamaze gusanganwa iyi ndwara muri Afurika. Rero mu gihe abagera ku 1456 bahitanywe nayo kuva mu mwaka wa 2022. Umuyobozi mukuru wa African CDC Jenny Kaseya yavuze ko yagize ati ndahumuriza abaturage bacu abanyafurika, twemeje ubushita bw'inkende ko ari icorezo cyugarije umugabane wacu.
yahamije yuko iyi ari impuruza batanze ngo hagire igikorwa kugira ngo iyi ndwara ihashywe mu baturage b'uyu mugabane. Iki cemezo ntabwo ari itangazo gusa, ni impuruza isaba yuko hogira igikorwa, ntibigaragaza yuko tutagifitiye ubushobozi bwo guhangana n'umwanzi wamaze kudutera. Tugomba kwirinda tugahangana dukoresheje imbaraga zose ngo turandure burundu iki corezo. Iyi ndwara yandura cane cane rero binyuze mu gukora ku muntu uyigwaye canke amatembabuzi y'uyigwaye. Ishobora kwandura kandi mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, gusomana canke guhuzanya n'ufise ubwo bugwayi. Ibimenyetso vyayo ni ukugira ibiheri ku mubiri biryarya bikunze gufata imyanya ndangagitsina, mu maso, mu biganza ndetse no ku maguru. Ibindi bimenyetso ni ukugira umuriro, kubabara umutwe, kuribwa mu ngingo ndetse no kugira amasazi. OMS imaze imisi inatangaje yuko yasohoye miliyoni imwe y'amadolari yo guhangana n'iyi ndwara, ndetse hagiye gushyirwaho komite yihariye yiga kuri iki corezo ikazemeza niba kiri ku rwego rw'ivyugarije isi. Ku rundi ruhande, Minisiteri y'Ubuzima iherutse gutangaza ko umwe mu bari baragaragayeho ubushita bw'inkende mu Rwanda yakize agasezererwa ngaha nyine mu Rwanda, nyine muri iki gihugu c'u Rwanda. Inama y'igihugu y'abepiskopi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yasabye ko hubahirizwa agahenge gaherutse gusabwa hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bw'ico gihugu, hagati y'ico gihugu ndetse n'umuhari M23. Aka gahenge kagombaga gutangura kubahirizwa ku itariki 4 ku kwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2024, kemerejwe mu nama yahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Rwanda ku buhuza bwa Angola. Inama zari ziyobowe na Perezida Joao Lourenço. Inama y'igihugu y'abepiskopi rero ya Kongo mu itangazo bashyize ahagaragara rigenewe abamenyeshamakuru bavuze yuko bashimira ibihugu byombi ku ntambwe ntoya bateye ku kuzahura umubano ndetse no gushakira amahoro uburasirazuba bw'ico gihugu ca Kongo. Bagize bati turashimira intambwe ntoya ibi bihugu byateye yo gusaba agahenge ku mpande zihanganye ahangaha nyine mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko ati si ubwa mbere ibingibi bibaye, ariko byagiye biherera mu mpapuro gusa. Turasaba yuko kuri iyi nshuro byakubahirizwa 100%. Bakomeje basaba ubufatanye ku miryango mpuzamahanga kugira ngo igire uruhare mu gutuma ako gahenge kabasha kuba ko kubahirizwa. Aba bepiskopi bagaragaje yuko izi ngwano zo mu burasirazuba bw'ico gihugu ca Kongo zitigeze zihabwa agaciro kimwe n'intambara yo muri Ukraine ndetse n'izindi zihangayikishije isi, nyamara ikaba igira ingaruka ku baturage benshi. Gusa bavuga yuko aka gahenge karamutse kubahirijwe byaba intandaro yo gutuma mu burasirazuba bw'ico gihugu hashobora kugaruka amahoro, abaturage bakongera kubaho batuje, atankomyi bafise yo kwirirwa bagenda, atankomyi bafise yo kwirirwa bariko bahunga nyine nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nubwo kandi bimeze bityo ngaha muri ico gihugu ca Kongo, bamwe mu bantu bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko nyine bafise ibibazo bigiye bitandukanye kubera iyi ntambara. Bakomeje gusaba yuko nyine hokorwa ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'ituze bibashe kuba byogaruka. Icakora ababarizwa mu muhari M23 bavuga yuko bo badashobora kuba bokubahiriza bimwe mu bikubiye mu mabwiriza yasabwe n'imyanzuro yafashwe n'abo bategetsi bari muri iyo nama, ariko bo bakavuga yuko nyine ibyo ngibyo badashobora kuba babikora bitewe n'uko nyine batigeze bitabira iyo nama nk'uko nyine bikomeza kugenda bigaragara. Ibi byose biragaragaza neza yuko n'ubundi ngaha muri iki gihugu bamwe bashobora kuzubahiriza ako gahenge, abandi ntibabe bakubahiriza. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine General Oleksandr yatangaje yuko abasirikare babo
bari kugenzura ubutaka bw'Uburusiya buri ku buso bwa kilometero kare igihumbi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse amashusho ndetse n'amavideo bikomeje kugenda bigaragara muri uru rucerera nk'uko abantu babashije kugenda babibona nyine nk'abantu babashije kubyuka kare. Baragaragaza abasirikare ba Ukraine bamwe burira mu bigo bigiye bitandukanye bahanura amabendera y'igihugu c'Uburusiya bashyiraho amabendera ya Ukraine, ibigaragaza neza yuko nyine ako gace bamaze kugenda baragafata. Bagaragaza kandi amashusho yerekana ibimodoka by'intambara bigiye bitandukanye by'Abarusiya byarashwe biri aho ngaho ku mihanda igiye itandukanye muri ibyo bice, ndetse harimo n'abasirikare benshi bapfiriyemo, abandi bakaba bakomeretse. Uyu musirikare akaba n'umugaba mukuru w'igisirikare ca Ukraine yavuze ibingibi nyuma y'imisi ishika ku 8 aba basirikare bamaze bagaba ibitero byo kwihorera mu ntara ya Kurusaki iri mu burengerazuba bw'iki gihugu c'Uburusiya. Guverineri w'agateganyo wa Kurusaki Alexei Similanova yatangaje yuko imidugudu ishika kuri 28 yo muri iyo ntara iri kugenzurwa n'ingabo za Ukraine, kandi ko ibi bitero bimaze kwicirwamo abaturage benshi cyane. Similanova yasobanuye yuko kandi kuva ibi bitero byatangura ku itariki 6 Kanama mu mwaka wa 2024 abantu benshi cyane bari batuye muri iyo midugudu bamaze kugenda bahungishwa, ariko ngo hari n'abandi bagera ku bihumbi bishika ku 200 bakiri mu bice byamaze kwigarurirwa n'umwanzi. Mu ntara ya Belgorod abaturage bashika ku bihumbi 11 batuye mu karere ka Khersonoyasaki kegereye Kurusaki nabo bamaze guhunga nk'uko guverineri wayo abandanya abitangaza nyine kuri wa 13 Kanama. Ukraine ivuga yuko abasirikare babarirwa mu gihumbi ari bo binjiye muri iyo ntara ku munsi wa mbere, bakaba bagamije gukoma mu nkokora intambara rero Uburusiya bwabashojeho muri Gashyantare mu mwaka wa 2024. Perezida Vladimir Zelensky rero yatangaje yuko ibitero bigera ku bihumbi 2 Uburusiya bwerutse kugaba muri Ukraine byaturutse muri Kurusaki, bityo ko gutera iyi ntara ari ugusunikira intambara ku ruhande rw'umwanzi. Ntacyo leta y'Uburusiya iravuga kuri ubu buso bw'ubutaka generali wanga muri Ukraine yaje kugenda avuga ko nyine buri kugenzurwa n'ingabo ziwe. Icakora Perezida Vladimir Putin urangoye igihugu c'Uburusiya mu nama nawe yaje gukora yihuse, yaje kugenda agaragaza neza yuko ingabo ze zikwiye gukora ibishoboka byose hanyuma zigatangura kugarura ibice byose byigaruriwe n'umwanzi, ndetse umwanzi akava ku butaka bw'igihugu c'Uburusiya. Ndabashimiye mwese kuko mubanye natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Twongera gusura mu masaha ari imbere. Ubwa mbere ushitse ngaha kandi reka nkwibutse gupyonda haranditse sabone no gupyonda akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ucubana natwe umunsi ku munsi. Ndabashimiye mwese.